Yesu adufashe abantu b'Imana. Numvise ijambo Imana irimbarira abantu benshi Imana icibagaya ko muri minsi bariko baratukwizera. Yesu yagaya abigishwa biwe kuba batamwizeye, kuba batizeye, abaje bakabivuga bati twamubonye yazutse. Yesu barabagaya kuba komanda z'imitima. Imana idufashe abantu b'Imana. Nukuri bene data, kuri ubwo umuntu agahagarika umutima akagira ubwoba n'ibizoba sindabizi nyuma y'imyaka utazokiriho. Yesu adufashe abantu b'Imana. Kuri ubwoba bene data nibwo buzana umuntu gutangura kugira gute gukekeranya. Abantu benshi bagendana gukekeranya, ugasanga umuntu ariko arasubira gukekeranya. Imana idufashe bene data. Yesu yabwiye abigishwa be ati jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi. N'uyo twizeye, n'uyo twakurikiye, twewe bene data nitumuraba mwumva turazi ko yazutse, turazi ko yavuze ngo ni kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Niryo sezerano yadusezeraniye, yavuze ngo ni kumwe namwe. Yesu ati ubwo bwoba bw'ikiga mwene data, uko kwiganyira n'uko ikiga mwene data. Subira Imana igufashe ucakira ukwizera mwene data. Hari ibibazo tugendana mu mitima yacu mugabo biza byararonse inyishu. Yesu adufashe abantu b'Imana. Hari ibibazo tugendana mugabo biza byararonse biza byararonse inyishu. Iki kibazo bari bafise inyishu yari yamaze kuboneka. Marayika yari yavuye mw'ijuru araza atembagaza iki kibuye bacacicarako. Abarinzi bari kuri iyo mva ubwoba bagize bashira mu gatengo bamera n'abagize gute bwabahwereye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe abantu b'Imana. Yesu agomba gusubiza agahuzu abantu, agahuzu kagize gute kakorotse. Yesu agomba kukwambika mwene data. Imana idufashe, Imana idufashe. Imana yagufitiye umwambaro witwa amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu niwo mwambaro w'abantu. Agahuzu kavuyeko no munsi, agahuzu karakuvuyeko. Wino ndakwifurije kuza kwakira amaraso ya Yesu. Niwo mwambaro Yesu atanga, niwo mwambaro Yesu agomba kwambika abantu biwe muri no minsi, adusubiza ubwiza. Dusome hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 16. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Mariko igice cya 16. Turahera ku murongo wa mbere. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko igice cya 16. Ku murongo wa mbere dusome mu izina rya Yesu. Umumarayika avuga yuko Yesu yazutse. Maze isabato ishize, Mariya Magadalene na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibimota neza ngo baje kubimusiga. Kandi mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi barazinduka bashika kumva izuba rimenye ijuru. Barabazanya bati ninde adutembagariza ikibuye cyo ku munwa w'imva. Maze bunamuye amaso babona ca kibuye catembagajwe cavuyeho kandi cari kinini cane. Maze binjiye mu mva babona umusore yicaye mu ruhande rw'iburyo yambaye imvune yera, barumirwa cane. Arababwira ati naco mwumigwa, ndazi yuko murondera Yesu Umunyanazareti
umwe yabambwa, none yazutse ntari hano, eheraba aho bari bamushize. Ariko nimugende mubwira abigishwa biwe na Petero, mutarabitangira imbere kuja i Galilaya, iyo niho muzomubonera nk'uko yababwiye. Bava mu mva barahunga, kuko bari bafashwe n'agatengo no kumiza, maze ntibagira ico babwira umuntu n'umwe, kuko batinye. Yesu yiyereka abigishwa bamwe. Yesu amaze kuzuka mu mutwenzi ku wa mbere w'iminsi indwi, abanza kwiyereka Mariya Magadalena, uwo yasenzemwo abadayimoni indwi. Uwo aragenda abibarira ababana nawe, asanga bababaye barira. Nabo bumvise ko ari muzima kandi ko yamwiboneye, ntibavyemera. Hanyuma y'ivyo yiyereka babiri muri bo afise iyindi shusho, bagenda baja mu misozi. Nabo nyene baragenda babibwira abasigaye, maze ntibabemerera nabo. Hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko bararya, abagaya ukutizera kwabo no gukomandara kw'imitima yabo, kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Imana idufashe. Umurongo duhagararako ni umurongo wa 14. Hanyuma yiyereka bamwe 11 bicaye bariko bararya, abagaya ukutizera kwabo no gukomandara kw'imitima yabo, kuko batemeye abamubonye amaze kuzuka. Dusome hariya mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice ca 24. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice ca 24, duhereye ku murongo wa 36, niho tubona ngene Yesu yiyeretse ababigishwa biwe. Yesu yiyereka abigishwa biwe, bariko baravuga ivyo, Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo, arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'ubwoba, bacika ivutu, bagira ngo ni umuzimu babonye. Arababaza ati kibahagaritse imitima ni iki? Kandi ni iki gitumye muburanisha imitima? Nimurabe ibiganza vyanje n'ibirenge vyanje, umenye ko ari jewe ubwanje. Nimunkorakore murabe, kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ivyo mumbonana. Avuze ivyo abereka ibiganza vyiwe n'ibirenge vyiwe. Akanyamuneza kakibabujije kuvyemera, bariko baratangara. Arababaza ati hari utwo kurya mufise hano? Bamuha igihimba c'ifi yokeje, aracabira, akirira imbere yabo. Imana idufashe. N'aya majambo y'Imana Imana yashize mu mutima wanje ngo dusangire. Fise iri jambo twavuganye ko kuri uriya murongo wa 14, ijambo Yesu yavuze ku bigishwa biwe amaze kubiyereka. Twasomye ngo abagaya ukutizera kwabo no gukomandara kw'imitima yabo, kuko batizeye abamubonye amaze kugira gute? Amaze kuzuka. Imana idufashe. Nahawe iri jambo rivuga ngo kutizera. Ya kutizera Imana irabikunda. Yesu adufashe. Dusomye amajambo y'Imana atwereka abagiye baravuga inkuru za Yesu, ko Yesu yavutse. Abambere dusomye ni barya abagore batatu, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome. Abo ngo bahengereye umunsi, umutwenzi w'umunsi ugira indwi, ngo barazinduka kare mu gatondo batwaye umota neza, bagiye gusiga Yesu. Hanyuma rero ngo bari mu nzira bagenda bafise iki kibazo kivuga ngo mbega ca kibuye
ca kibuye babona Yosefu atembagaza akugaza imva ninda kidutembagariza. Yesu adufashe bantu b'Imana. Hari ibibazo tugendana mu mitima yacu mugabo biza byararonse inyishu. Yesu adufashe bantu b'Imana. Hari ibibazo tugendana mugabo biza byararonse iki? Biza byararonse inyishu. Iki kibazo bari bafise inyishu yari yamaze kuboneka. Marayika yari yavuye mu ijuru araza atembagaza iki kibuye waca cicarako. Abarinzi bari kuri iyo mva ubwo babagize bashira mu gatengo bamera n'abagize gute babahwereye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe abantu b'Imana. Hanyuma rero ngo bashitse kumva basanga ikibuye cyagize gute cyatembagajwe. Hanyuma rero ngo baca barinjira mu mva basangayo n'umumarayika w'Imana arababwira ati ndazi ko murondera Yesu, nari hano, yagize gute, yazutse, nimwihute mugende mubibwire abigishwa biwe na cyane cyane Petero mumubarire muti mwibuke ko yababwiye yuko azobitangira hehe i Galilaya. Naho bari bakwiye kuja kurondera Yesu bene data, kuko yari yababwiye ko azobitangira hehe i Galilaya. Yesu adufashe bantu b'Imana. Twasomye amajambo y'Imana. Hanyuma rero ngo aba bagore bariko baragenda bagize ubwoba bwinshi baja mu gatengo ngo baratinya no kuja kubivuga, baratinya kuja kubivuga kuko ubwabo nabo nyene bagize gukekeranya mu mitima yabo bati hamwe twobivuga bakatubaza ahari twovuga ngo ari dufume tuvyihorera. Yesu adutabara, Yesu adufashe bantu b'Imana. Ego kabisa mugabo naranezerewe n'uyu Mariya Magadalena. Uyu Mariya Magadalena dusoma mu ijambo ry'Imana ngo yaciye agenda arirukanga aca ahamagara Petero amera nk'umwongorera ati hewe twagiye kumva kandi twasanze imvi igaragara, Yesu bamukuyemo kandi ntituzi aho bamushize. Nawe nyene bene data murumva ko kwizera kwari guke kabisa. Ntiyavuze ngo yazutse, bamukuye ntituzi aho bamushize. Petero ngo aca asohoka yiruka, Yohana na mwene aramubona bamuja inyuma bose bariruka. Hanyuma rero ngo Yohana asiga Petero amutanga kumva. Washitse kumva miliki kugira ngo aca amuguruka mumva. Barabona impuzu Yesu yagize gute, Yesu yari yambaye. Hanyuma rero niho hashitse na Petero we aca arinjira no mumva aca abona na ca gitambara cari gifutse Yesu mu mutwe aho cari kiri. Hanyuma ngo aca arabwira Yohana atewe Yohana ehemurabira ca gitambara ngo baca barizera. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Baca barizera abantu b'Imana. Mugabo kwizera kudashitse, ukwizera kutarabujije gusubira hahandi muri ya nzu bari bagize gute, bari biyugaraniye. Ukwizera kw'akanya gato, ukwizera kurimo gukekeranya. Hari ukwizera kugendana no gukekeranya, uko si ukwizera k'ukuri. Ukwizera k'ukuri nk'uko wanditse Abaheburayo yabivuze ngo mukumenya rwose ibyasezeranywe ko ari iby'ukuri udakekeranya. Yesu adufashe bantu b'Imana, Yesu adufashe bene data. Ijambo Imana yamuhaye ni ijambo rivuga kwizera. Aha turi hano nitwumvise ngo arico Yesu yagize gute, yagaye abigishwa biwe, yabagaye kuko utizera. Birashoboka ko nawe uno munsi hari ico Imana yokugaya ko kuri uyu munsi turiko turi mu kuzuka kwa Yesu yoshobora kukugaya ukutizera kuri muri wowe muri no minsi, ukutizera ugukekeranya usigare ugendana mu mutima wawe mu bugingo bwawe. Wanikiye Abaroma yavuze ngo iyo umuntu amaze gukekeranya aba amaze kugira gute, aba amaze gutsindwa. Kuko umaze gukekeranya uba umaze gutakaza ukwizera. Kandi ibitamba mu kwizera byose ni iki?
n'icyaha. Yesu adufashe, Yesu adufashe abantu. Petero na Yohana babonye ko Yesu yazutse, mugabo baca basubira hehe muri yanzu. Erega Mariya niwe yasigaye ngaho bariko ararira, asigara kumva, ntiyabonye niyo baciye, asigara arira. Naha Yesu yamusanze. Yesu rero waca yiyerekera Mariya kuri iyo mva ariko ararira. Hanyuma rero mu Mariya yarira ngo abaze uwo mumarayika ati ntababwire ahantu bamushize. Bakiriko ararira ngo Yesu nawe aramwegera ngo aramubaza ati nyina wanje uritwa n'iki, urondera iki hano? Ngo nawe yiyumvira ngo n'umurimyi wo muri iyo micungararo ati niba ari wowe wamukuyeho ndagira aho wamushitse. Yesu ati Mariya. Yesu ashimye ati Mariya. Acazazamuka ati mwigisha. Yesu ashimye arashobora ko ari inde. Acagenda kugira gute? Agenda ari umukore ko Yesu ateka n'umureko. Genda umaririre babigishwa banje, uwo barire utagira agende kwase ari wese. Yesu nashimye, Yesu nashimye. Ati agomba agende, mugabo Yesu imbere yuko agenda yaravuga ati genda ubamarire basange hahandi i Galilaya kugira ngo nabire. Nukuri Mariya yaragiye, Mariya aciye agenda metero atubwiriza Petero, hahandi mwansiga jewe yahasanze namubonye. Yesu nashimwe. Nagomba namukoreko acaranyamira acambwira ngo nze ndababarire, wagomba agende kwasi ari wese. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nasomye mu ijambo ry'Imana ngo ayo majambo yababereye nk'iki nk'umuyaga. Birabananira ko bagira gute? Birabananira ko bizera, birabananira ko bizera. Yesu adufashe kandi Imana kwizera. Ego kabisa birabananira ko bizera. Yesu arasubira agenda yiyereka babiri mu bigishwa biwe, babandi bari mu nzira bagiye Emawusi. Yesu barabegera bariko baravugana bababaye. Mu Gifaransa ntibavuga neza, babaye desi. Urumvaga abantu b'Imana, urumva bababaye bacitse intege. Ati ibyo twari twizeye si ibi, twari tuzi ko Yesu ari umwami w'Abisirayeli. None rero ivyiwe vyarangiye vyahetse, n'abagiye kumva basanze atari muntu uvumeye, none bagomba gusanga akiri muntu. Yesu adutabare abantu b'Imana. N'abagiye kumva nivyo bagenda baravugana. Yesu acarabegera acarababaza ati nzomuvugana n'ibiki? Ati ni wowe ubaye a Yerusalemu utazi ibyabaye? Ateka mbari ibyo ari byo. Bagira ko barumubara ati hari umuntu Yesu mugira neza yakiza abagwaye. Yesu yari yuzuye imbabazi yahari ibyaha. Ati none abakuru bacu n'abashingantara n'abaherezi baramufashe baramutangara arahamba. Ati none n'umunsi ugira gatatu twari twizeye ko azuka. None rero n'abagiye basanze ibigaragara ntibabonye yawe. Yesu adufashe, Yesu adufashe abantu b'Imana. Kwizera kwabo kutari kwahungabana, kwari kwahungabana n'ukuri. Yesu bacarera mu byanditswe abasigurira uko byategerezwa kugenda, arababwira ko byari ngombwa kandi byari bikwiye ko bigenda uko nyene. Hanyuma rero ngo butera bwira nabo ngo baba bariko baregereza aho bariko baraja, mugabo ngo baca baramugobera bati burije ntiwogenda gumana natwe. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe bantu b'Imana. Baramugobera kandi uko kumugobera kwababereye kwiza, kuko ngo baciye bazana baramuzimana. Yesu nawe ko yamenyereye ngo acahitara umukate aramanyagura, wariko aramanyagura umutima ngo rugira gute, rubava ku maso baca bagira gute, baca baramumenya. Yesu nashimwe. Baca baravugana muri ico gituma imitima yacu yariko iragira gute, yariko iragurugumba. Muri
ntitwari twamumenye, aho twagendaniye atubarira ntitwari twamenye ko ari we. None raba aho twari tumumenye aciye agira gute? Aciye agera bashaka kuvugana ikintu cyiza ngo dusubire inyuma he tuze kubibwira ba bantu twasigaye, ba bantu twasiga muri ya nzu bagize gute? Biyugaranye. Yesu nashimwe. Baca basubira inyuma. Erega n'abageni babibariye ntibagize gute? Ibizeye. Yesu adufashe bantu. Naha dusome mu ijambo ry'Imana. Yesu ubwiwe ngo aca arigira. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Usomye mu ijambo ry'Imana avuga ngo yabasanze mu nzu bagize gute? Biyugaranye kubwo gutinya iki? Kubwo gutinya Abayuda. Bari n'iki kintu cyitwa ubwoba. Bene data, ikintu cyitwa ubwoba ni ikigwanisho cya Satani. Turi kumwe? Ikintu cyitwa iki? Ikintu cyitwa ubwoba. Aho mubona abantu benshi bagendana ubwoba muri ino minsi. Abantu benshi bagendana ubwoba, kandi ubwoba bumaze kuza ukwizera uca kuba guke. Ubwoba abigishwa ba Yesu bo baja mu nzu bariyugarana ngo kubwo gutinya iki? Kubwo gutinya Abayuda. Nico gituma nubaza akababarira ati Yesu yabyutse ndavuga ngo kurinda sohoka ugende turaba, sohoka ugende turaba. Turi kumwe bene data? Sohoka ugende pima turaba wewe ko wizeye. Baba nunda tebaka jewe shwi. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Ikigwanishwa cyitwa iki? Ubwoba. Abantu benshi bafite ubwoba muri iyi minsi. Umuntu akagenda n'ubwoba, Imana yamuhezagira amushima Imana agatangura kugenda n'ubwoba. Turi bene data? Imana yamuhezagira wari ukwiye kugira gute? Wari ukwiye gushima Imana. Mugabo ugasanga umuntu agenda n'iki? Ubwoba. Iyo izoguhitana. Iya mbere ko itaguhitana, iya kabiri ko itaguhitana, wakoze iki? Si Imana y'umwica. Si Imana y'umwica. Yesu adufashe bantu b'Imana. Numvise ijambo Imana irimbarira. Abantu benshi Imana icibagaya ko muri minsi bariko baratukwizera muri ibi bihe turimo bantu b'Imana. Iki kintu Imana yagaya abigishwa, Yesu yagaya abigishwa biwe kuba batamwizeye, kuba batizeye. Abaje bakabivuga bati twamubonye yazutse. Yesu barabagaya kuba komanda z'imitima. Mani dufashe bantu b'Imana. Nukuri bene data, kuri ubwo umuntu agahagarika umutima akagira ubwoba n'ibizoba sinabiti nyuma y'imyaka utazoba ukiriho. Yesu adufashe bantu b'Imana. Kuri ubwoba kuko ubwoba bene data nibwo buzana umuntu gutangura kugira gute? Gukekeranya. Abantu benshi bagendana gukekeranya, ugasanga umuntu ariko arasubira gukekeranya. Imana idufashe bene data. Yesu ngo aca yiyereka ababigishwa. Ega asanga ababigishwa babiri bashikanye inkuru, hanyuma rero asanga naho nyene kwa kutizera mu mitima yabo ni kwa kundi nyene bazabona Yesu abururukiyemwo arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Yesu nashimwe. Amahoro abe muri mwebwe. Mbega mubona baranezerewe? Baciye bafatwa n'iki? Nuko Yesu nashimwe. Umbe zameze umuntu akubwiye ngo amahoro wari ukwiye kugira ubwoba, ariko ngo baja mugateka bati noneho birayanga. Aho kubona Yesu tubonye umuzimu wiwe, bati umuzimu. Bantu b'Imana, Imana idufashe kabisa. Imana idufashe. Yesu arababarira ati amahoro abe muri mwebwe. Arababaza ati gituma muhagarika
ibiganza byanje raba n'ibirenge reka baranakuta kuraba aratsinda arabegera atera izi si ngombwa rabe aha izi si ngombwa raba hasi ngombwa Yesu nahabacuma Yesu nadufashe n'abantu byari byaza kubagira gute ko bizeye kugeza Yesu agize gute kugeza Yesu aje akabereka n'ibiganza by'abantu yo Yesu adutabara abantu muraza ko byabaye kuri Toma baramubwira bati twabonye Yesu yatwiyereka tumwiza rero naho mubiki naho mukuriki namubonye nkibonera ibiganza byiwe naraba ngashira n'umusharya mu rubavu hamwe kugira rero sinizeye yaciye iminsi 8 Yesu aramwiyereka ayereka abigishwa biwe nibaza ko ari iki gihe nyene ngira ngo na Toma yarimo niwe yacahamagara ati Toma wahawe Toma ehera Toma byabiganza bamusaba murabe ehera Toma ehera banazamugorushi ehera ngaha wumvike n'ubingovu ati dizeye yo hahifuite atarize kugira gute atarize kubona Yesu atabarana nini jambo Yesu yavuze ngo abaganya ukutizera kwabo no gukomana mu mitima kwabo kuko batemeye abamubonye ko yagize gute ko yazutse bene data Imana idufashe niki kintu cyitwa ubwoba bene data muri iyi minsi bantu b'Imana dusenga Imana n'ukuri bene data ikintu cyitwa ubwoba giteye abantu benshi gukekeranya ugasanga abantu bagendana gukekeranya umuntu arasubira no gukekeranya ku byo yari yaragize gutega abantu b'Imana ku byo yari yarizeye umuntu agasubira gukekeranya agasubira kwitiranya ibintu dufashe Ameni bijyanye n'ibijyana na 21 kiri gitero cya mbere ivuga ngo kera mu bugingo bwanje naragira gute narahindagurika ngo hamwe narakekeranya ahantu yagira gute ahinditse abantu bariko barahindagurika muri ino minsi bane Imana abantu bariko barahindagurika bagatukwizera bagatangura gukekeranya ugasanga umuntu atamwe kuva mu kwizera kwiwe Imana idufashe bene data Imana yagaye abantu bariko baragira gute abantu batariko barizera Imana muri ino minsi ndakwifurije mwene data kuri Pasika nziza Imana ikongera kwizera muri urugendo turimo bene data turiko dukurikira Yesu yagize gute Yesu yazutse Yesu yatsinze urupfu na kuzimu Yesu yabwiye abigishwa be ati jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi n'uyo twizeye n'uyo twakurikiye twewe bene data nitumuraba mwumva turazi ko yazutse turazi ko yavuze ngo ni kumwe namwe gushika ku muhero w'isi niryo sezerano yadusezeraniye yavuze ngo ni kumwe namwe Yesu ubwo bwoba bw'ikiga mwene data uko kwiganyira n'uko ikiga mwene data sube Imana igufashe ucakira ukwizera mwene data ega bene data namwe soma rimwe mu wahimurawe ndanezererwa Imana ihabwa icyubahiro ukwizera abantu b'Imana ni ukumenya rwose ibyizigirwa udakekeranya ngo ntibizongera gute ngo ntibizomba ngo kandi n'ibitabonwa niko kugira gute kutumenyesha ko ari iby'iki ko ari iby'ukuri ibitagira gute ibitabonwa kubera iki tugomba kwizera ibyo tubona tugomba kwizera ibyo tubona uko si ukwizera gushitse ukwizera gushitse n'ibitabonwa urumva muhemu yera kwemeza ko ari iby'ukuri ego kabisa bitabonwa ukabibona mu kwizera kandi ukazabishikanwa ko n'iki n'ukwizera Yesu adufashe abantu
yandikiye Abaheburayo. Nicyo gituma aciye mu ijambo ngo kandi utizera ntibishoboka ko agira iki, ntibishoboka ko ahimbara Imana. Hari abantu badahimbara Imana muri ino minsi kuko batizera. Abigishwa ntibahimbaye Imana kuko base ko bizera. Yesu adufashe, Yesu adufashe abantu b'Imana. Ego n'ukuri yabo bantu b'Imana n'ababibonesheje amaso biranga ko bagira gute ko bizera. Aha biriko biratugorana abantu b'Imana tudafise ivyo Imana yadukoreye kandi twoshingira impano, ariko umuntu akibagira ivyo Imana yamukoreye, akibagira ivyo yiboneye n'amaso yiwe, agata kwizera akaja mu ntege nke, agatangura gukekeranya. Kandi bene data, iyo umuntu atanguye gukekeranya, hariya wandikiye Abaroma yavuze ngo iyo umuntu atanguye no kurya hagarya kandi bacarya kandi amaze gutsinda. Imana idufashe abantu b'Imana n'ukuri bene data, Imana iturinde muri ino minsi intege nke z'abantu. Umuntu agagira intege nke ku bwa mugenzi we, ewe kumwe kwizera bene data. Yesu bababagaya uko kutizera. Reka dushishikare dusome amajambo y'Imana hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Dushishikare dusome ababigishwa ba Yesu. Hari ikindi kintu Yesu atabashimye ko, Yesu atabashimye ko bantu b'Imana. Imana idufashe kabisa. Hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana kiriya gice ca 21 basoma duhereye ku murongo wa mbere. Igice ca 21 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Dusome. Yesu yiyerekanira ku kiyaga c'Itiberiya. Hanyuma y'ivyo Yesu yiyereka abigisha ukundi gusha ari ku kiyaga c'Itiberiya. Kandi uburyo yiyerekanye n'ubu Simoni Petero na Toma ari we hasa bari kumwe na Natanayeli kandi Galilaya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri. Simoni Petero arababwira ati ndagiye kuroba, nabo bati natwe turajana nawe. Barikora batambukira mu bwato, muri iryo joro ntibagira ico bafata. Umutwenzi ugitambika Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arababaza ati bana hari ico kurya mufise? Batoya. Arababwira ati nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari isinzi. Wa mwigisha Yesu yakunda abwira Petero ati ni umwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami akenyera impuzu kuko yari gusa, araheza yikubita mu kiyaga. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato kuko bari hafi y'umusenyi, harimo intambuka 100 bakwega urusenga ruri mw'ifi. Bafashe umusozi babonaho umuriro w'amakara n'ifi zigeretseko umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ifi kuko muhejeje kuroba. Simoni Petero aja mu bwato akwegera urusenga umusozi wuzuye ifi nini 153. Kandi naho zari ziri ngaho zityo urusenga ntigwacitse. Yesu arababarira ati nimuze murye. Ariko mu bigishwa ntihagira utinyuka kumubaza aturinde, kuko bari bamenye ko ari umwami Yesu. Yesu araza yabera umutsima arawubaha n'ifi. Nuko ubwo bwari bugira gatatu Yesu yiyereka abigishwa amaze kuzuka mu bapfuye. Imana idufashe. Ni iki gihe Yesu yabiyeretse ubugira gatatu. Hanyuma rero dusome mu ijambo ry'Imana ngo yabasanze bari kuri iki kiyaga c'Itiberiya. Uko byagenze rero nuko twumvise ngo Petero, Simoni Petero we yari kumwe na Toma. Wawe niyavuga ngo nizeye siko abantu b'Imana. Yari kumwe na Toma. Uwo nawe n'umwigishwa yitwa
Natanayeli, hanyuma rero na bene Zebedayo, uyu ni Yakobo na Yohana n'abandi bigishwa babiri bibiri itavuze amazina. Hanyuma rero Petero cyarabaga atumbiriza abasha, jewe naho mubona naje ngakira kandi naje nari nifitiye umwuga, jewe nahora ndubaka bisa kandi byari bimbeshejeho, byari bimbunze. None ubu bwaho ubona tugiye kubaho gute, bigiye kugenda gute? Ndi kumenya abantu b'Imana yajambo rivuga gukekera. Yesu adutabara. Petero acaravuga ati jewe ndagiye hehe, jewe nisubiriye hehe, nisubiriye kuroba. Yesu nadufashe. Petero wene data wa wundi mukuri, Yesu yamusanze ariko araroba, ari kumwe na bene nyina, bari kumoroza isenga n'ababwira ati ngurikira nzobagira abaroba bawe, ubwo baca basiga byose bagira gute, aramukurikira. Yesu adufashe. Petero wa wundi yashinga intahe, agashingira intahe Yesu, akishura ikibazo gikomeye. Yesu yaramubajije ngo mbega namwe muragomba kwigira, akamubwira ati mbega twoja kwande ga mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo, natwe twarizeye, twarakwizeye. N'uyu ageze asubira kuvuga ngo asubiye hehe, kuroba. Yesu adufashe. Petero wa wundi yabaza Yesu ngo mbega ko twahevye byose tukamukurikira tuzohabwa iki? Yesu aramubwira ati Petero, umenya ndakubarire, nawahevye se, nawahevye nyina, nawahevye abavukanyi n'ibindi byose yadonaguye, kubw'ubera ubutumwa bwiza akankurikira, atazobishumushwa umurengera aha mw'isi, kandi akazoruma n'ubugingo budashira. Yesu ashimwe. Mugabo bantu b'Imana ageze ahantu ariko asezera bagenzi be ngo jewe nsubiye hehe, jewe nsubiye hehe, jewe nsubiye kuroba. Ewe bantu bariko barasezera muri ino minsi, Yesu adufashe. Erega iyo abantu bariko barasezera basubira iyo bagize gute, iyo baje bapfa, turi kumwe n'abantu b'Imana, turi kumwe na bene data, kubera guhagarara mu mutima, kubera ibibazo abantu bafise mu mutima, ubwo ruhagarara rukagushikana usubira iyo wagize gute, iyo wari waravuye mu byo wari warahevye, ukibagira intahe washinze, ukibagira ko ari wowe wishingiye intahe, ukibagira ko ata n'umwe yakuzanye mu gikorwa cy'Imana, nibo waje barakwakira, baramuha ibikorwa. Mugabo ino munsi abantu bariko baragira gute, baravuga ngo jewe nagize gute, bisubize hariya. Yesu adufashe. Reka n'abatarabikora birashobora kuba biri mu mutima, ubigendana mu mutima. Turi kumwe na bene data kandi bantu b'Imana. Urabona akaga Petero yakwegera abandi, n'abandi baciye bavuga ngo natwebwe turagira gute, natwebwe turagira gute, turacana. Imana iturinde bantu b'Imana. Izi ntege nke zandukira. Murazi ikintu cyandukira abantu b'Imana, abari indwara siko, intege nke zirandukira. Turi kumwe na bene data. Umuntu agatangura kubona na mugenzi we, nawe nyine nawe n'umutima n'ubwo ndagiye, reka twijane. Yesu adufashe. Mbega ko mujana mwarazana. Yesu adufashe hano. Abigishwa ba Yesu bacamubwira bati naba none natwebwe turajana nawe. Baca baragenda. Name nimbira kuri aya majambo bantu b'Imana. Jewe sinaja kuraba aho baroba, igihe twagenda twasanze bahejeje kuroba, mugabo turitegereza bari hajya mu kiyaga, rero basanga bambaye ikositimu, baba bambaye ibirayi, jewe nabo nabo. Mugabo icyo tubona ngaha, babanje gukura iki, impuzu. Yesu nadufashe. Je nibaza ko n'abaravyigira ngo batazakura amakositimu, hari utwo bakura bakambara tubayabaye, siko
turi kumwe n'abantu b'Imana impuzu baragize gute barakunda Yesu adufashe abantu b'Imana Yesu ariko arabitegerezaga ariko barakunda baca bagenda mu bwato barinjira mu bwato bararoba Yesu ati nanjye ngira ndabigisha nta na rumwe baronka nta na rumwe bagira gute nta na rumwe baronka kandi zari hajya nyine zari hajya mugabo ntibagize gute bakesheje ijoro ryose baroba baragira gute barabura nticyari igikorwa cyabo cyo kujya kuroba kujya gusubira mu byo bari barahebye yewe mwene data nagomba ndakubariye uri kuragomba gusubira kuroba ariko hari aho uzokesha ijoro ukabibura kuko mutari kumwe na Yesu kuko utari kumwe na Yesu ego kabisa Yesu ataraza acahagarara ku musenyi nabo baje barabe muri karuzi musenyi bavuga bati Petero wowe watukwegeye none unatwara iyo dufuma twigumira hahana ubona twaje gukora iki ngaha ko twitwaraye ijoro ryose akaba tubuze none aho natugiki twirinde iki no munsi Yesu acarababari ari ijambo ryambabaje numva yavuze iki gabanyo w'Imana ngo bane abagabo Yesu yavuze ngo bane hari utwo kurya mufise kwitwa umwana wari iki wari umugabo umviriza ndakubarire imbere y'Imana umuntu ahagaze neza mu kwizera niwe mugabo Bibiri ivuga ngo muba abagabo mu kwizera utakaje ukwizera imbere y'Imana ukitwa umwana muto mu byo kwizera Yesu adufashe bantu b'Imana Yesu abahamagara wiki bantu kandi barita Yesu adutabara bantu birababaje natwe ko turatwenga birababaje kwitwa umwana wari iki wari umugabo ko kabisa kwitwa umwana wari umuririmbyi aho utera ikorasi aho kompoza indirimbo ukitwa umwana kuko babivuyemo bakagusanga hariya barafutanye n'ukuri uri muto bantu b'Imana ingo tubigumemo ingo tugume mu gakiza ingo tugume mu gakiza ingo tugume muri ibi bikorwa Imana yatwizigiye ko bizotwubahiriza turi kumwe bizotwubahiriza n'ukuri bene data n'ababarire aha mubona Imana yaratwambise gahunda mbega siko abantu b'Imana mbega siko uragafite ari kamwe ukakamesura ukakagorora kandi kakakubera Imana ikagomba kuguha n'akandi Yesu nahabwa icyubahiro Yesu nashimwe abantu b'Imana cyaraba twamaduhura hagati mu nzu ngo mubene no wamba mu minsi mikuru umunsi mukuru ndabambaza nande none jengiye mu gikorwa cy'Imana kandi twebwe tugiye mu gikorwa cy'Imana tugenda twambaye neza siko namba rikoze ngashira ko niki nikaruvati Yesu ashimwe kuwa kabiri nkayambara kuwa kane nkayambara nje kuwa gatandatu kuwa Mungu Yesu ahabwa icyubahiro kandi bikatubera turi kumwe n'abantu b'Imana urabona abashimwe nayo baberewe ndahabira nawe amakaruvati Yesu abaheza ariko ni Yesu yayibambitse iyo ni Yesu yayibambitse n'ukuri atari Yesu yayibambitse aho utakiri mu gakiza byo niwo kwibuka no kukeneye kwambara karuvati n'ibyo ntabwo ngororero gumamo tugume mu gakiza bitwubahiriza biduha icyubahiro n'abantu batubone mu Imana Yesu nashimwe abigishwa ba Yesu wari icyo kurya mufise batoyaye bajya ngo bagire ikigongo kugira ngo abagemurire ibyo kurya bategane tugira namba bategane twaraye turarora ijoro ryose nta na kimwe
ziriko ziraza babona umusenyi ariko n'urundi rugato rugomba kumira iki hewe Yohana sinzi icyo mwibutse atepeke erega n'umwami Yesu nashi aterega n'umwami Yesu yo niwe Petero ati yo erega niheni ndi gusa ndabara Yohana irukano umureka y'agahuzu kare unzani sinomuserukire meze gute ndi gusa Yesu adutabara bazima Yesu adufashe bazima abamwami Yesu mugabo impuzu zamuyeko n'ibikunda kana mushikira masharayitana kagahubutsa bagiki arirukaga ati Yesu babarira Yesu Yesu nadufashe bazima Yesu nadufashe atawe kwega ngo gusenga mugare asanga babona nimbamura Yesu nimbamurira cyane hafi ariko zokeje ziriko turi kuvuga abantu b'Imana Yesu agomba kubigisha yuko batagaye kwiga kuroba agomba kubagamurira Yesu n'ibimunanira Yesu ntiyari yagiye kuroba mu kiyaga Yesu ntiyari yagiye gucana imbabura mugabo abagabo bagiye kumusenga yose kumusenga imbabura ikiraka umuriro n'ifite igize gute zigeretseko azizana amaso n'izo mwaronze nazo nyene muzana mushireko urye Yesu nashimye baratinya no kumubaza kuko bamenye ko ari inde bamwami Yesu adufashe abantu b'Imana n'iri jambo ry'Imana Yesu agaya abigishwa biwe kubabona bageze ahantu bati ikorwa bagasubira iyo bagize gute iyo bavuye kandi yabiyeretse bene data kuko ngo bwari bugira gatatu Yesu agira gute abiyereka birabananira kwizera nagomba mbwira umuntu ari hano umuntu utananiye kwizera uno munsi yoba yaramaze no kwiyonjora ukaba uri hano wariyonjoroye mw'ishengero wariyonjoroye mu bikorwa wene data Yesu ari hano Yesu agomba gusubiza agahuzu abantu agahuzu kagize gute kakorotse Yesu agomba kukwambika mwene data Imana idufashe Imana yagufitiye umwambaro Yesu aragufitiye umwambaro witwa amaraso ya Yesu niwo mwambaro w'abantu agahuzu kavuyeko warasubiye hariya mw'isi warasubiye mu busambanyi warasubiye mu bubeshi warasubiye mu macakubiri warasubiye mu gukekeranya no munsi agahuzu karakuvuyeko wino ndakwifurije kuza kwakira amaraso ya Yesu niwo mwambaro Yesu atanga niwo mwambaro Yesu agomba kwambika abantu biwe muri no minsi adusubiza ubwiza bantu b'Imana muri Adamu na Eva bamaze gucumura ubwiza bw'Imana bwagize gute barabavuyeko baragenda baradandikanya amababi barasubira baradandikanya mbega amababi wayakuramo impuzu ikomeye baradandikanya baragaragaza guhisha ubwambure bwabo mugabo bantu b'Imana amababi yose ni ubwiza bw'Imana byabaye ngombwa ko Yesu Imana itanga igikoko kirapfa Yesu nashimye abaronkera umwambaro ari uko babanje kugira gute gupfa igikoko murabona ko byaciye byanduruka ngaho hagaca haza itegeko ry'uko abantu bazokwama batanga ibimazi kugira ngo baharirwe iki birabaharirwe ibyaha ariko Imana ishimwe ikimazi cyaratanzwe rimwe ku musaraba i Golgota Yesu yaritanze ku musaraba aca turongera umwambaro dukwiye utubereye amaraso ya Yesu ndakwifurije amaraso ya Yesu mwene data batari kwizera uno munsi ukaba wasubiye mw'isi hariho umwambaro Yesu agomba kwambike abantu baragusa
mbega hadarangije turahaye ikaze bangahe bifuza kwambara uwo mwambaro w'amaraso ya Yesu shira amaboko hejuru abifuza kwambara umwambaro w'amaraso ya Yesu tera intambwe munsi no tubasengera Imana amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu kuri bya bindi wirirwamo ubyiyumviro barasubiye inyuma baratakaje ukwizera ikimana kikugayako ariko Imana iragomba gusubize ku bwiza bwayo isubize mu kwizera mu mutima wawe ariko birasaba mwene data kubanza ugaca bugufi ukemera amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu akwabuke amaraso ya Yesu agusubize agatereka mwene data satani yakwanguye satani yambura ubwiza bw'Imana umuntu akamurungika kuza kudandika ibibabi Yesu adufashe kaze bene data isabe abantu bagomba gusohoka mwihangane gatoya iyi saha ni isaha y'uko duhaye kaze abantu bifuza guca bugufi wewe ufise icyapa